Magera mwaramutse. mwaramutse neza. Mbe ni ibiki biriko birava mu mugambwe seneri uno munsi ko tubona Agathon Rwasa yowe yarahagaritswe hariko haraba iki mu mugambwe uno munsi? Tubiravye ku vy'ukuri si ikibazo kiri muri seneri, dufise ikibazo twamanye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, nico tubona uno munsi, si vya mbere si kabiri si n'ubwa gatatu, ni vya bindi tumaze imisi turimwo turwana n'umugambi umwe CNDD-FDD ugomba kwiharira urubuga rwa politike. Si ukuvuga rero ngo hari ibibazo dufite muri seneri, kuko muri seneri turafise ukuntu twitunganya, twari turitunganya mugabo na ntaryo ubutegetsi bw'Ubujumbura, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwama bugerageza kuzimanganya umuntu wese afise iciyumviro co kugobora igihugu, iciyumviro co kuzamura igihugu, iciyumviro co gusubiza hamwe abarundi, iciyumviro co gutuma Uburundi butera imbere nk'ibindi bihugu. Bariya bantu bahagaritse Agathon Rwasa muri seneri bo bose abaseneri none? Iyo ni inkinamico kuko turabimenyereye muri seneri, mbere nko muri FNL hari abantu baza baguzwe n'ubutegetsi, bagahabwa amahera n'ubutegetsi, bagahabwa ingufu n'ubutegetsi, hama rero abantu kugira ngo babagurano kugira ngo baze batobe bagiye ku vy'ukuri n'abaseneri mugabo nta mabanga barimwo, ni ingufu bariko bahabwa na CNDD-FDD, bariko bahabwa n'umugambi uri ku butegetsi na cane cane mu ministre w'intwaro yo hagati. Ni ukuvuga yuko bajyana abanywanyi basanzwe barahagaritswe mu mabanga bari barimwo kubera ubutovyi bwabo. Ubu rero ni abanywanyi basanzwe, urumva umunywanyi asanzwe ntashobora gukora umukuru w'umugambwe, kuko bakora umukuru w'umugambwe ko bahindura inzego birazwi, ni kongre. Nta kongre bakoresheje, CNDD-FDD iriko iragerageza kubakoresha baha ingufu mugabo nimva gusa kuko inyankamugayo zose uko ziba zikagira zarahagurutse ziratera ivyatsi ako kagwi. Ikiri FNL hari ibyakozwe, FNL itahira Jacques Bigirimana, Rwasa aca hindura izina yita seneri. Uno munsi Rwasa agahagarikwa kuko muvuga ko bishyigikiwemo n'umugambi uri ku butegetsi na leta, bakaramuka ahagaritswe. Ni ukuvuga yuko bashobora no kutamwemera kugira uwundi mugambwe, ashobora kuba ibyo kuja mu matora vya Rwasa biriko biraherera ngaha. Ariko tuba tuje inyuma gatoyi kuko ibi bigeragezo turiko turacamwo, ibigeragezo ubutagezi biriko burakora byatangwe mu 2009 aho umugambi wari uhejeje kwemerwa ku mugaragaro, wasubije ibigwanisho hasi, hanyuma abagwanyi wari ufise ubashira mu gisirikare, mu gipolisi, abandi barataha mu mirimo. Umugambi uremerwa ku mugaragaro hagiye c'itariki 21 z'ukwa kane, kandi ico gihe mu bantu 2009 kandi mu bantu bashize ku gikumu ni uyu perezida tubona no munsi. Urumva rero amezi make ahenze gusa bamaze kubona ingufu zidasanzwe za FNL, abantu bariko barahumbira umugambwe seneri uriko urakomera gose, baciye bagerageza bazana KNC yari ivuye nga mu Bubirigi, bazana abitwa Banatori, bahitana abo twari twirukanye ba pasiteri tubagiriza amakosa adasanzwe y'ubusuma, bahitana abandi. Magera naho udaho bivuze uko, none niba Rwasa bamukura mu mugambwe bishyigikiwe na minisiteri y'intwaro yo hagati, ntibizoba biheze? Ntako bizoba biheze kuko ndababwire uko tubona aba CNDD-FDD n'abantu badatera intambwe. Ivyo bane bakora mu binjana nivyo babandanye bakora. Ni ukuvuga yuko batabona ibiriko biraba, n'abantu bamaze imyaka 20 hafi biba igihugu basagata, basahura, ntibigera batera intambwe. Ivyo bakoze ico gihe ubu ntavyo bazoshikako. Abanyagihugu bose barahagurutse, barayibonye, barandikiye 5,500 vy'indongozi zose ku mitumba, duhereye mu makomine, mu mazone no mu biro bikuru vy'umugambwe byarabandikiye. Ubu rero ikibazo kigeze muri kwa Premier Ministre, turiko turaraba kuko twebwe nta gikenya dukoresha, mugabo dukoresha amategeko, dukoresha ububasha dufise
turi kumwe n'abanyagihugu nico gituma twebwe ata mpungenge n'imwe dufise Nyuma urakoze